Hello, meze neza, meze sawa. Aha ni kuri E-KAZI space, ahantu mushobora kuronkera ibiganiro vyiza, ibiganiro bibafasha kungura ubumenyi mu bijanye no muri entrepreneuria canke ibijanye na digital marketing canke kubijanye na business. Ubuheruka muri video mwabonye ubushize, mwabonye video nari nakoze ibabwira uburyo mushobora guparametringa canke uburyo mushobora kugenda kimwe ku kindi ku bijanye no gucrea ama video canke gucrea konti canke gucrea kanavyite mu rurimi rwiza gucrea chaîne ya YouTube yawe, ndetse tukiga n'uburyo dushobora kwa uploadinga video. Reka ndababwira burya irya video iyo uyikoze neza niko nariko ndabaha akarorero, ariko igihe ufashe umwanya ugakora video neza uburyo uyikoramwo ntabwo nomenya, ariko igihe ufashe umwanya ufite agatelefone kawe gatoyi gafise kamera ugakora video yawe neza, cyangwa ukifata ijwi hama ukageditinga ugakora video neza, video imwe ishobora kuguha aba subscribe 100. Irya video muzo mirabe neza canke izindi video zagiye ziraba, video imwe ashobora guha aba subscribe 100, kandi iyo abantu 100 bakaza bisunze video wabakoreye. Rero ubu tukatubandanya uburyo ushobora kuzuza mu gihe wakreye ya chaîne yawe shasha, ibindi ntushobora kuzuza. Mu byo twabonye rero twabonye yuko twabetse iyo bitwa ubuzima bwa none, tubereka aho ushobora gushira image de la bannière. Twavuze yuko ari ahantu n'ahantu ushobora gushira ifoto ikagaragara iriko ibisabwa vy'iwawe. Twabetse nk'akarorero nko kuri E-KAZI space niho twagiye, hama kubatagira subscribe mukore subscribe kabisa, mukute no ukazogera ku gakengeri mugire kugira mushobora kugira irya notification ishobora kubereka amakuru amwe azotaraza kuri E-KAZI space. Twabitse rero kuri E-KAZI space tubereka uburyo ama video aba arimo, aya ma video ujya aba arimo. Video yashobora kuba ifise ama views make, mu ugasanga iyo video ko abantu bayikunze, ugasanga abantu benshi bagiye bayishirako subscribe, donc bagiye baza uronka aba subscribe canke abasabone bisunze video yawe. Rero twako turabereka uburyo ushobora kuvyuzuza ivyo bintu, tubabwira uburyo ushobora, donc twababwira hari site ushobora gucako. Iyo site uja kuri Google ukandika canva.com, wandika canva.com nkuko twabibabwiye, wandika canva.com, wandika canva.com. Maze kuyugurura ikamara kuza neza canva.com, Canva imaze kuza ukamara kuronka Canva, ikintu ca mbere uco wandikamwo logo. Twabanje kubabwira ko dukore logo y'ishene yacu. Ubona ishene yitwa ubuzima bwa none, tugadukore ntuziye yayo, tukadukora logo yayo ndetse na bannière yayo. Hama ndagize kuri créer votre logo, nklitseko ndarindiye ko imeze nabi, manyihanganira ko niko nakora iyi video, ariko ndazi ko biza kuba bisomeka cyangwa biza kuba vyumvikana. Hamuza kugira ikibazo aza kubaza muri commentaire, ndaza gusiga nimero aze kubaza muri commentaire ibijanye ni video turiko turakora. Icyo adatahura aze kukibaza, kumbe tushobora kuvugana kuri WhatsApp tukamusubiza kuri video yabonye. Hanyuma ganandike ubuzima bwa none. Ngiye logo yitwa ubuzima bwa none, kandi iyi logo nza kwikora mu mwanya muto cyane, nta n'umwanya muremure biza kuntwara. Hanyuma ndakritse kuri efe, maze kuri efe cyamanuka munsi cangira kuri courbe kugira ize ari umuzingi. Maze kuza ari umuzingi canja muri element, ahanse element kugira ndondere ico twita aka design, kandi niko nokita nante santé dabe ko nka dessin k'umutima. Canja kuri illustration, hama ca click afficher tout, candaba umutima. Okay, mwana ko ntoye kandaba kanu k'umutima. Voilà, hako mbonye iyi ni logo ndiko ndakora. Baba nibo ntasinze gukora logo, ndiko ndayikora kuyo bitwa canva.com. Hanyuma ngandaye ko nabyo ubuzima bwa none ni
yoba ari chaîne ivuga ibijyanye n'ubuzima donc n'indwara mugabo mu kwivuza ibimera. Reka ndabe nandike nutrition ndabe ko biza kuza. Ndabe nutrition basha ndaza kuyironka. Reka ndabe ko nza kuyironka. Reka ndabe ko ndaba ko nonka ibikunda. Okay, maza kwihangana video iza kubirimwo ibintu ndi ahantu hari urusaku, maza kwihangana ariko ndaraba video. Okay, kanandike nutrition. Reka ndabe nyine nandika nutrition santé ndagakuremo. Nze kwihanganira urusaku ruza ko ari bino video. Reka nshiremo ikintu c'icamwa. Okay, kangushiremo ako nyene ndakamanura gato kugira ngo akadese keza. Hanyuma nkora akadese keza. Okay, ubuzima bwa none. Okay, ndayiteshaja yaho ntuze yanje cyankira kuri teshaje. Hanyuma teshaje biza kwanka maza kwihangana ko ndiko nkoresha connection. Agiza kwibaza ngo ibintu birakunda ariko basanga ari biko biranka. Okay, mejeje ngiya cyankira ya foto mizanava nayo. Ngiya cyankira ifoto yitwa mizanava canke thumbnail canke image sa bannière canke bannière canke vignette bivana ngene umuntu ayita. Nayo ndagiye muri recherche na subscribe YouTube ndako ndayibona. Okay, ndayibuze nandike vignette bannière YouTube. Voilà, bannière YouTube. Candaba nza gukora bannière nisunze donc nisunze titre ya video yanje. Turabiyo sinzi kiza kubimeze neza. Nababwiye muza kwihangana urusaku muza kumva. Ndantara urusaku ariko ndazi bazakunda. Reka ndabiyo yo munsi. Okay, ndabiyo munsi. Okay, reka nkoresha iyi personnaliser son modèle kugira ndayihindure. Okay, iraje. Reka ndayihindure. Okay, aho bimeze uko nandika amazina yanje. Nababwiye iyi site yitwa canva.com iroroshe cyane guhindura. Iroroshe cyane. Wowe umuntu utakoresha Canva nukuri urahomba cyane. Aca nandika ubuzima bwa none. Niyo chaîne twakoze ubuheruka. Muravyibuka ko twakoze yitwa ubuzima bwa none. Okay, ibi ni ibintu bishobora gutuma chaîne yawe iba visibilité cyane kuko uwa wakoze ibintu wayihaye novuga umurongo ngenderwako wayo. Kuko hari ibintu ushobora gusanga bakoze chaîne mugabo ntibamenye kuyishiramwo ama logo, ntibamenye kuyishiramwo ama thumbnail, ntibamenye kuyishiramwo ama bannière. Ni kibazo. Okay, chaîne yitwa ubuzima bwa none ariko uvuga ikiganiro yitwa iruta job. Okay, reka ndayiteshaje nazo ko ari sawa. Reka ndayiteshaje. Okay, iraje. Okay, iraje. Okay,
rero kace ndaba kuri ya YouTube yanje ya chaîne yanje ikiri telecharge biroroshe bitwara mu akanya gato bitwara akanya gato kandi gato cyane bitwara akanya gato kandi cyane. Okay, video yanje ifoto yanje yashitse reka mpindure aho no ngaho. Cyambere ndagiye kuri photo importer aha uburyo bushobora kuba bwogorana ariko ndabibereka ndakritse. Okay, ndakritse kuri ubuzima bwa none iraje. Okay, changira chafyonda kuri OK sawa iraje ya mbere changira importer yo kuya kabiri kuri image de la bannière naho nyene nkaza kugenda yishireko naho nyene open. Bambwiye ko ntigeza gushaka ifoto iri musi ya mega zitandatu. Okay, turabe ko ndashobora kuyihindura. Reka ndayireke turako nshobora kuyihindura. Sorry. Okay, pima indwi reka ca ndaba uburyo nshobora kuyihindura kankuremo iyo background. Turabe ndako bikunda ko nshobora kuyisubiza inyuma. Ko ndi muri mode iri free ikora ku buntu ntabwo bikunda. Reka ndayikuremwo ijya background ndabe. Reka nkuremo background ndabe. Shinka gani biki. Ntibikunda. Reka nkore background. Reka nkuremo iyo background y'inyuma ndabe. Okay, kandi ndayikureko ndagire supprimer. Okay, kandi ndayishireko. Utakora subscribe kuri subscribe. Uwo maze ko subscribe uri umuntu w'ingenzi cyane ndanagushimira cyane. Uwo maze ko subscribe ubondanye urara n'ibindi biganiro ariko umuntu utaragira subscribe kabisa yikore ubunyene nona kandi utayikora turashwana kabisa. Yikore induhinde turashwana. Yikore ubunyene. Okay, ugire like, commenting, ubaze ikibazo, urabe nimero yanje ya WhatsApp, ushobora kumbaza ikibazo. Okay, ndagira importer, ushobora kumbaza ikibazo ushaka, ndashaka kucishura. Uza kumbaza ikibazo wese ndamwishura haba muri commentaire cyangwa akacishura kuri WhatsApp, ndashaka kumwishura nta kibazo. Open. Okay, video yanje ndabona ari sawa. Visibilité si visible tout appareil. Voilà. Okay. Birakunze. Voilà, bona ko bihindutse. Ndacangira publier. Okay. Sinzi ngani biratsuka turinde turako bihinduka ngaho hejuru. Actualiser modification ashana twari ibintu nishi. Kaca nsubiramwo mu mwanya ndabe nibaza ko bizaba bitaje. Ca nsubiramwo. Ntibije ariko birakunda nta kidakunda. Baca umugani ngo katavuga niko wenda akavuga. Ndazi ko bikunda. Ubuzima voilà, ubuzima sawa. Filmer video. Okay, kandabe kansubiremwo importer. Okay, ya foto sawa. Okay, ya mbere. Okay, mutimurara mwitonze. Ibi ni ibintu ushobora gukurikiza nawe iyo uri kura settinga cyangwa uri kura parametringa cyangwa uri kuruzuza ibisabwa kugira YouTube ya ishobora kuba igire look nziza, igire igicapo ciza. Okay, open turabe okay, voilà, publier. Reka nshiremo no ngaha kandi gafoto kuri filigrane kashemo ka karogo nyene ariko nshiramwo Okay, okay, publier kanje cyafata akanya ndindenda kuko umva ndabikuyemo ntarindiriye shobora kubikibazo. Reka ca ndindira. Reka ca fyonda kuri onglet d'accueil naho ndabe ko ari ibindi bintu numva noshiramwo kuko zose ni parametrage kandi azituko ni parametrage. Reka ca ngira kuri nugurura ako kantu.
aha hadufasha iki? Aha hadufasha gupanga amavideo yawe. Ushobora gukora amavideo yawe nimba uti nzokora video ziri mu migwi 3, ushobora gukora imigwi 3 video zazo zashikirako. Voilà, modification publiée. Voilà, biranyetse yuko vyakunze, banyetse ko vyakunze. Voilà, reka nce nugurura nako. Ok, publier. Ok, naho ndabe ndindira kanya. Ok, naho nyene birakunze. Voilà, kaca ndactualiza rero. Actualize video yanje, birakunda. Voilà, vyakunze. Mbona hejuru ko yamaze guhinduka ubuzima bwa none, video yamaze guhinduka, foto yamaze guhinduka, logo, mbona hose vyamaze guhinduka. Ikindi nashaka kubereka rero, nashaka kubereka uburyo ushobora kuzuza ibindi bisabwa kuri chaîne yawe ya YouTube. Ntuhere ku create chaîne yawe ya YouTube gusa ngo create chaîne yawe ya YouTube hanyuma ucuja ku ma video gusa. Raba ko ibintu byose wabipanze neza, raba ko ibintu byose bimeze neza. Aka video nayigize gukora ngira mrakana kari muri short video kuba gafise iminota 31. Okay, ivyo nivyo nashaka kubereka no uburyo bwiza bwo gushobora guparametringa chaîne yawe kugira irebwe n'abantu batandukanye. Niki nashaka kubereka. Murakoze cyane.